Yesu yavuze ngo mugire ukwizera Imana, yavuze ngo mwamane ukwizera Imana. Imana ishimwe cyane kuko hari abantu bizera Imana mugabo ibintu bya teba canke bya bitagenze uko bashaka bagaca bava mu kwizera, bagatanga kwizera ibyo abantu bavuga, bagatanga kwizera ibyo bariko baracamo. Bakunzi, twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ca 11 umurongo wa 20 gushika 24. Mariko 11 umurongo wa 20 gushika kuri 24 handitswe ngo bukeye kare kare bariko barahita babona wa musukoni wahereye ku mizi wakabiranye. Petero yibutsa aramubwira ati mwigishe wa musukoni wavumye wakabiranye. Yesu aramwisha arababwira ati mwamane ukwizera Imana. Ndabwira yuko umuntu wese yobwira uyu musukoni, yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye umutima, ariko akizera ko ico avuze gikorwa azokibona. Nico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba vyose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa, nkundira ndakubwira ngo wamane ukwizera Imana, wamane ukwizera Imana. Abantu benshi bafise ukwizera, ariko ukwizera bashira mu bintu, bashira mu binaka, mu bintu bihera. Yesu yavuze ngo mugire ukwizera Imana, yavuze ngo mwamane ukwizera Imana. Imana ishimwe cyane kuko hari abantu bizera Imana mugabo ibintu bya teba canke bya bitagenze uko bashaka bagaca bava mu kwizera, bagatanga kwizera ibyo abantu bavuga, bagatanga kwizera ibyo bariko baracamo. Ivyo vyarabaye kuri Petero. Yesu amare ngo agendera ku mazi mugabo aciye umwanya abonye imipfunda aca akoroka mu mazi. Yesu amare ati kuki wagize ukwizera guke? Mukundwa, wamane ukwizera Imana. Ukwizera wagize igihe wumva ijambo ry'Imana, ukwizera wagize igihe wakizwa ukemeye ko ibintu bihindutse, uko kwizera Imana kwameho. Kandi uko kwizera Imana kuzotuma ibyakugwanya byose, ibitera isheke, ibitamera, ibidazana umwimbu vyuma uhereye mu mizi. Mukundwa, ni wizera Imana, ca kintu kikugwanya kiruma uhereye mu mizi, uhereye mu mizi, utanguriye mu mizi. Harya kuva ngo wahereye mu mizi wakabiranye wumye. Ivyaratangaje Petero mu masaha 28 yarazi ko bizofata umwanya. Mukundwa, iyo ngwara irashobora kumuhereye mu mizi, ico kigorane kirashobora kumuhereye mu mizi. Wizera Imana, watura ico Imana ivuga, usubire mu co Yesu avuga, usubire mu co yakubariye, wature ntuhindure. Birashobora gufata igihe, birashobora guteba. Yesu yaravuze ngo ijuru n'isi bizovaho, ariko nta ndome izova no kwijambo ryanje, nta ndome nimwe izova kwijambo ryanje. Wizera Imana, wamane ukwizera Imana, wizere ko ivyo usabye ubihawe. Haleluya. Ntiwizere ko uzobihabwa, oya, wizere ko ubihawe. Ukwizera n'ubu nyene, nawe utarabibona wizere ko ubihawe, ubeho nk'ubifise. Imana ishimwe cyane. Ndavuze ngo ico kigwara cakugora cume uhereye mu mizi, ico kintu kitama cume uhereye mu mizi. Oh haleluya. Iyo ngeso yume uhereye mu mizi, ubeho ubugingo buhimbara Imana, bunezereza Imana. Kandi ntutangazwe gusa n'umusukoni, ahubwo wizere ko no musozi bikenewe ushobora kuvaho ugatagwa mu kiyaga. Yesu ntiyavuga ngo niko vyama. Yesu ntiyahinduye amazi umuvinyu imisi yose, byabaye rimwe. Ntiyagendeye ku kiyaga hejuru imisi yose, hari igihe byaba bikenewe ko abikora. Mukundwa, hari igihe bikenerwa kandi ico gihe nivyakenerwa wizere ko bishoboka, uzobibona bikoreka. Wamane ukwizera Imana. Imana iguhezagire cyane. Ndakwifurije kumererwa neza muri vyose, mu bawe no mu vyawe. Uragahezagirwa
urakoze kudutega yombi kandi urakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Ibihe byiza.